murakoze kumpa ijambo ndabashimire ku bibazo mwabajije no ku nyishu bagenzanje batanze ariko mu nkundire ngaruke kuri bimwe mu byabajijwe uwabajije ikibazo ca wa mugambi wo kwitegurira guhangana n'ibiza n'isibe twita plan de contingence timbega ni icumwanya muremure canke mugufinya icumwanya muremure ni strategy ariko plan de contingence ni integuro y'umwanya mutonya ubundi mu mategeko dufise plan de contingence ifise ubuzima bw'umwaka umwe ariko twasanze umwaka umwe ari mutonya twebwe mu Burundi twabushize ku buzima bw'iyo nteguro ku myaka 2 ariko umwaka uheze tuca tugaruka inyuma tugasuzuma mbega ivyo twari twarategekanije n'ivyo byashitse canke nta kindi gishasha cajemo kuko nk'izi ngwara z'ivyaduka urashobora gusanga bije mwaraje kugira integuro hakaza ikintu gishasha ukajumba bababwiye bati inka zagwaye umuna zikava amaraso canke naho hajemwo ikindi kintu kiturutse kwihindagurika ry'ibihe catumye haza imvura nyinshi bikononera bene gihugu ivyo rero mu isuzuma inyuma y'umwaka twakoze umugambi twitwa plan de contingence cyatugaruka tugasuzuma ari gishasha tugacongeramo hariho wasavye yuko twokwagura rwarunani rw'abamenyesha makuru bajejwe kutanga inkuru imbere y'ikiza igihe ikiza gishitse n'inyuma yacu umugambi tukiwushiraho haraheze imyaka 10 irenga twatanguye gukorera ku binyamakuru bivugira canke bikorera mu gisagara ca Bujumbura ariko twasanze ari vyiza yuko n'abakorera hagati mu gihugu nabo nyene boja mu rugo runani igihambaye ngaha ako kabaru uko mwebwe hajya mu makomine muherereyemwo hariho inzego zo gukinga ibiza no gutabara aho vyashikiye ku ntara no mu makomine yose y'igihugu rero mwokwamana ntaryo mufasha hambavu yuko mwojamwo ahubwo mukaba muri ko murabakangurira kugira ngo mubibutse kwitegurira guhangana n'ibiza n'isibe mu nzego zo mu ntara no mu nzego zo mu makomine zijejwe gukinga ibiza no gutabara buzashikiye harimo uwo muri Muco Radio Muco FM Ingozi yabajije ibibazo bitari bike aho yabajije ati mbega mwe murafise ubuhinga bwo kumenya aho ibiza biherereye amangenge y'ibiza aho aherereye egome dufatira kuri ya karata y'amangenge makuru twakorerwa n'abahinga bavuye mu bihugu by'Ubutaliyano n'Ubufaransa ku buryo bwatanzwe n'ishirahamwe rya Burayi babicishije muri OIM bakaba rero baraturonkeje ikarata y'amangenge tukaba twafatiye nkuko mwabibonye mu vyigwa vyatanzwe amangenge 5 makuru naho twidogeye ko amangenge afatiye ku ruzuba rwinshi atagiyemo ko abaye kwihenda no gusamara ariko iryo kosa tuzorikosora dufashijwe n'abahinga babigisha bo muri kaminuza bagiye barakurikira ku munsi uko irya karata iri kirakogwa kandi tukaba twishimiye ibiri muri irya karata tukaba mbere twabahaye n'ingene mwinjira muri irya karata mukoresheje bijya biharuro ari naho muzosha mushobora kubona ibirimwo natwebwe na karyo ko ico cyose dukoze tushobora kugishira kuri rujya rubuga kugira ngo abantu bashobore kubona ibiriko birakugwa mu ntumbero yo guhangana n'ibiza n'isi yongeye arabaza ikibazo kijanye n'abantu bo mu Gatumba ati mbega no kubera iki abantu bo mu Gatumba bari basubiye iyo baje bavuye mu masite bakabona umunsi basubiye guhura n'imyuzurira twebwe bikiba hari mu kwezi kwa gatanu ku mwaka wa 2021 uyu munsi rero bakaba bari bagiye kumara imyaka 3 mu masite yaho twabashize ubundi rero ico twita gestion d'urgence imara amezi hagati ya 3 na 6 murumva yuko umwanya wabaye muremure aho bari bagiye kumara imyaka 3 rero twabonye ko amazi mu bice bimwe yagiye yaragabanuka nko mu bice vya Kinyinya amazi yari yaheze turababwira rero tuti aho bishoboka ko musubirayo ni musubireyo na cyane ko kubari bafise ibibanza iwabo baronse ubufasha bwo kubakirwa amazu niko ndavuga ko
kuri aba banyagatumba bari bagiye kumara imyaka 3 muri site aho twabegeranirije muri Kinyinya ya kabiri Maramvya Sobere na Maramvya Mafubo. Twabahanuye rero ko basubira iyo baje bava kuho amazi yari yamaze guhera, ariko bivanye n'ikirere nkuko ijewe yari yabitubariye, bari batubwiye yuko mu ntara kama zimwe nk'intara kama y'Imbo no mu Migwa ko hazoboneka amazi menshi y'imvura, ari navyo vyabaye. Uruzi rero Rusizi rwazanye amazi menshi kuko ruva kure rukegeranya amazi y'imihingo myinshi, hanyuma akaza gushikira mu Gatumba yamaze kuba menshi, agaca rero asesa mu mihana y'abantu. Kubari bafise ibibanza harimwo abatari bake bubakiwe amazu ku matongo yabo, rero nico gituma bari basubiyeyo. Twari twabujije abava mu bice vya Mushasha ya mbere na Mushasha ya kabiri kuko aho hantu n'uyu munsi aracari amazi. Abantu rero twari twasavye yuko abantu bobangira gusubirayo. Abari basubiyeyo rero niho baca bahura n'umwuzurira, amazi yatanguye gusesa. Ayo n'amazi y'uruzi Rusizi ku itariki 3 z'ukwezi kwa 4 2023. Ku itariki 5 yari yamaze rero kuba menshi, none munsi aracariyo. Twaragiye amazi agitera, tushaduhanura abene gihugu baho hantu ko bosubira muri site cyane cyane ya Kinyinya kuko niyibegereye. Kinyinya ya kabiri Barundi barasubiyeyo kuko nabibabwiye uno munsi twazindutse mu nama y'ukutegura ubufasha. Harimwo imiryango 380 muri abo basubiye guhura n'umwuzurira bazoronswa uburyo na OIM, aho ku mezi 3 OIM izobaha umuryango umwe amafaranga angana n'ibihumbi 525, no kuvuga ibihumbi 175 ku kwezi ku muryango, baje kurondera aho baba barapanze kugira ngo ayo mezi 3 azadushikane muci, aho muci amazi azoba yagabanutse kuko imvura zo ari nkenya canka atani yihari, na cyane cyane kandi ko muri ico gihe ya madige tuvuga azoba yaramaze gutangura kubakwa. Imvura rero ikazobuza kugaruka ku mutasuro, amadige yarubatswe kandi abantu bashobora gusubira rero mu zabo batekanye. Mu masite tuzoca dusigarana abava mu bice vya Kinyinya ya mbere na Kinyinya Mushasha, tuzoca dusigarana muri amasite abo muri Mushasha ya mbere na Mushasha ya kabiri. Abo nabo kubera yuko ibitigiri kumbure bizoba vyagabanutse, tuzoca tuvugana nabo dusanzwe dukorana kugira ngo turabe ahandi twobashira, kuko leta yaratanze ibibanza. Mu Kabezi turafiseyo ihegitari 5, Imubimbi turafiseyo ihegitari 10, no mu Rumonge turafise ihegitari 5. Abantu rero hashobora kwakira imiryango itari mike, ariko kubakira abantu ni igikorwa kinini gisaba uburyo bwinshi, nico kwitondera rero. Ariko nabajya abantu basanzwe bafise umuco w'ibikorwa basanzwe bakora hajya mu Gatumba, bamenyereye, bari ku mupaka bakongera bakegera ikiyaga. Hari ibikorwa rero badashaka kuvirira, kwiyumvira kubatwara kure yaho ni n'igikorwa kitoroshe. Ni kuja inama nabo rero tugafundika tukazokumvikana ico gukora, mugabo twabanje gusigarana abantu bake. Hariho uwo nyene yabajije abantu bubaka ahabujijwe, none kubera ko abantu babandanya bubaka ahabujijwe nk'ahantu hari bibomoka canke ahantu hari imyuzurira. Byukuri abantu bakora ibi bikorwa no gutera ingorane, kandi abantu bubaka mwenaha babikora abajejwe intwaro babona. Rero akenshi aba yavuganye n'ubujejwe intwaro, hajya ku nzu 10 hose zose hama hariho umuntu azirongoye nyumba 10. Nta muntu rero yo kubaka inzu wayuzuze ayibemwo nyumba 10 atabibonye. Bavuganye canke naho yisamaje yigira ubutabibona, cabiki canke ikindi amakosa ahera aho nyene.
abantu rero bubaka vy'ukuri bakora amakosa ariko amakosa cane afiswe n'abajya abantu bajejwe intwaro bahajya ahantu batamira kuko amategeko aratomoye nkaha mu Gatumba tuzokubaka ajya madige hariho amazu usanga ari muri za metero 25 zitegekanywa n'ibyirizwa ry'amazi ugasanga rero aho hantu abantu baramaze kuzirenga baragiye kuvogera aho hantu ugasanga aho hantu hazoca digue none tuzoheba digue gutabara abantu baba mu Kigaramango bose n'ababa mu Gatumba kubera inzimwe canke zibiri ico kibazo twaragishikirije yakubahagura amatari w'intara ya Bujumbura bakaba ariko baraciga niwe bazoduha inyishu ariko nta nyindi nyishu izo nzu no kuzikuraho kuko zagiyeho mu makosa yabajije kandi iti ama accident yo mwibarabara aturuka cyane ku mamoto igihe hafashwe ingingo yuko aya mamoto avanwa mu gisagara ca Bujumbura hagati ko ari kugira ngo dukinge aya masanganya uko yari yabaye menshi umuntu agaturuka akagenda akomeye agataha Bunyama mwe bavuga ati guturuka buka ugataha Bunyama niko vyaba kenshi birero ibitigiri vyari vyabaye byinshi cyane niho rero hafashwe ijya ngingo turashima rero ko ama accident yagiye aragabanuka kubera zijya ngingo kuko ibitigiri by'abantu bakomerekera mu ibarabara uretse n'amamoto n'abari ku abakomereka kubera amasanganya y'amamodoka ni benshi cyane ibarabara rero aho kutubera ubufasha rimwe na rimwe ritubera ingorane kuko ritwara abantu benshi iki kibazo kumbure kijanye n'uwabajije ati mbe kiyacuma kiri kwibarabara tikumengo ntigikoreshwa neza by'ukuri kijacuma ni ciza kuko kigabanya umuvuduko mu ibarabara kugira ngo dukinga amasanganya yo mu ibarabara ariko karacamwo ugasanga bajya abapolisi bagikoresheje ukutariko kuko hari aho bavugana n'umuntu bakavuga ati turagufutira umuvuduko gufuta umuvuduko rero ubundi kiba ari icaha uwo rero yabikorewe yo kwitwara akitura ababakurira bajya abapolisi bagahanwa kuko biba biriko bikogwa ukutariko aho biteye imbere ikiya cuma kirafotora imodokari yarengeje umuvuduko hanyuma kigaca kirungika muri centrale de traitement amasana agenda ubwo nyene nabo rero bagaca bandikira ugwandiko nyene umuduga bakamubwira yuko isaha zinaka ahanaka yarengeje umuvuduko hanyuma bakamuca amande mugabo bigikorwa kurya vyiza byo bavyiza kurusha hafashwe ingingo zo kubuza bajya abapolisi kubikoresha ukutariko bigakogwa uko bavyibiriye kuko kiyacuma kiza gifasha kugabanya amasanganya yo mwibarabara abakora amakosa kuri ico rero bakwiye guhanwa ariko kugira bahanwe nuko abo vyashikiye bo bivuga bati twebwe hanaka twashikiwe niki kandi ntankeka ko batazohanwa kuko namakosa hariho wabajije ikibazo tikubera ko Burundi bwagiye gutabara mu gihugu ca Turkiya kandi dusanzwe tuzi ko dufise amikoro make mu bikoresho twebwe turase abahinga n'ubuhinga n'ibikoresho naho bifita ari byinshi byogora yuko vyikorera ukabijana muri Turkiya twagiye muri Turkiya rero kubera ko ubwambere na mbere ni igihugu dufitaniye imigenderanire myiza muravye mu masoko musanga impuzu nziza bavuga yuko ziva muri Turkiya hari abarundi benshi rero baja kurangurira muri Turkiya abubaka ugiye mu maduka y'ibikoresho byo kubaka bavuga bati ferabeto nziza niyo muri Turkiya hariho rero imigenderanire cyane ihagaze ku bucuruzi hagati y'u Burundi na Turkiya hanyuma tubifise amigwi y'abahinga bashobora gutabara ariko twari tuzi neza ko dushitseyo dushobora kuronka ibikoresho by'abashoboye kubishikanayo hanyuma tugakoresha ivyo kandi ko twabikoze vy'ukuri twakoze igikorwa citeka barashimye nyakubahwa userukira Turkiya mu Burundi ntiyahengeshanije gutanga ubutumwa bwo gushimira umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu terambere rusange n'umutekano we yafashije kugira ngo
barya bahinga baje gutabara muri Turikiya. Ntikwari ukugarura abantu ariko kwari ugufasha kugira ngo batore abantu ko bari baguwe ko ni n'amagorofa kugira ngo ababo bashobore kubashingura n'iteka kandi gikorwa bagikoze neza basizeyo izina ryiza muri Turikiya. Hari uwabajije ati mbe za hangiro ndwi y'amahangiro ndwi ya cadre de Sendai mbega ngaha mu Burundi bariko muriko muyashira mu ngiro gute? Ndayibukije nuko ihangiro rya mbere no kugabanya abitaba Imana kubera ibiza. Ibintu rero turabikora cyane cyane mu kwigisha bene igihugu ngene bo kwifata kandi twama turiko turababwira aha naka habangamiwe n'ikiza nyabaki na cyane cyane ko tubicisha kwa jejwe intwaro ari nabo barongoye ya za nzego zo gukingiriza n'isibe mu ntara no mu makomine akaba ari nabo rero bama bariko barakangurira bene igihugu kugene bo kwifata. Rero ingene byari bimeze mu minsi heze siko bimeze uno munsi by'ukuri turakinga kugira ngo abitaba Imana kubera ibiza ibitigiri byabo bigabanuke. Cyo kimwe n'aba bakozwe ko nibiza abo nyene dukora kugira ngo ibitigiri byabo bigabanuke. Cyo kimwe na nivyo duhomba ivyo twita reperte économique no kuvuga na gaciro k'amafaranga duhomba kubera ikiza. No bamenyesha ko kubera irya karata ivyicigwa cakozwe kuri irya karata y'amangenge igisagara ca Bujumbura gihomba hafi miliyoni 33 z'amadolari y'abanyamerika ku mwaka kubera ibiza n'isibe. Uburundi bwose duhomba ku mwaka agaciro k'amadolari y'abanyamerika ngana miliyoni 92. Murumva ko uruhombo ni runini nyayo mafaranga yokoze ibikorwa byinshi kandi byakaratira twereka makomine 50 atonze hanzwe gusumba yandi mu rutonde atatu ya mbere igisagara ca Bujumbura ni yatangura hagakurikira komine Mutimbuzi yo mu ntara ya Bujumbura izindi zigakurikira. Rero iki kigwa kitwereka ivyo twokora kugira ngo ayo makomine nayo ahanzwe gusumba yandi aronke akoyoko. Baradusaba kandi no muri aya mahangiro ndwi yuko ibihugu na ntaryo bishiraho ya migambi yo kwitegurira guhangana n'ibiza n'isibe twita stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe. Twebwe twarazikoze izi nteguro twarazikoze guhera muri 2008 ubu dufise umugambi uva muri 2018 gushika muri 2025 imyaka indwi ari naho rero turavoma ibikorwa ku mwaka dukora kugira ngo twitegurire guhangana n'ibiza n'isibe. Urumva rero twebwe yuko ico dusabwa tugifise kandi tugikora. Badusaba yuko twamana ntaryo tugira imigenderanire myiza n'ibindi bihugu n'amashira hamwe atandukanye kugira ngo dufashanye gukinga ibiza n'isibe. Bamenyesha yuko hamaze kuba ingendo zibiri Uburundi bwagize mu gihugu ca Madagascar ari naho muri 2027 oya muri 2007 haragiye umugwi muri Madagascar kuja kwiga ingene bakinga ibiza no gutabara byashikiye ari nabo rero twakuye ingene inzego zubatse zo gukinga ibiza n'isibe. Muri ukwezi kwa kabiri guheze kuyu mwaka haragiye y'umugwi muri Madagascar uwo mugwi ukaba wafise ivyo wakuyeyo tukaba twifuza kuzonagura inzego cyane cyane tugasaba yuko mu biro bya nyakubahwa umushikiranganje wa mbere hajaho urwego rujejwe gukinga ibiza rukamutegurira akazi mu bijanye no gukinga ibiza n'isibe kuko niwe arongoye ku rwego rw'igihugu ku rugero rwo hejuru niwe arongoye ibikorwa bikorwamo no mu twita comité interministériel de crise. Umushikiranganje w'intware hagati mu gihugu akaba umunyabanga ubwo rwego ariko tugasaba rero yuko amategeko yosubigwamwo kuko itegeko rishiraho ibiro by'umushikiranganje wa mbere biriho uyu munsi ryategekanije ico gisata cyo gukinga ibiza kitegurira nyakubahwa umushikiranganje wa mbere ibikorwa vya misi yose bijanye no gukinga ibiza kubera mwumvise yuko ari we ku rwego rwo hejuru ahagarariye ibi bikorwa. Turifuza rero no kuzokora ibikorwa byinshi kubera uru rugendo. Ibi rero nivyo dusabwa bati
mugire développement de la coopération sud-sud. Birero umuntu bayiko twebwe twabikoze kandi twashimye igihugu ca Madagascar kubera yuko gifise ibiza bisanzwe bisusa n'ivyo dufise kiretse imiyaga y'ibihuhusi iva mu biyaga mw'ibahari Indiano basanzwe begereye, ariko ibisigaye byose birasusa kandi tuvuga igifaransa twese bica byoroha no kwiga. Baradusaba kandi yuko dushiraho ico twita système d'alerte précoce, no buhinga bwo gushikiriza vyihuse inkuru abene gihugu. Mu Burundi kirero ntiturashobora kugishiraho, turiko twifuza kugishiraho, ariko mu bisata bitandukanye barabikora nko mu magara y'abantu. Iyo haje ingwara y'icaduka barabwira bene gihugu yuko hanaka hateye ikiza kanaka, co kimwe na mu bitungwa barabikora. Mu buyobozi mu bushikiranganje bujejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi naho nyene iyo haje ikiza gitera ibitungwa barabivuga naho nyene, co kimwe n'ikigo ijebu kiratanga inkuru zingene igicu kimeze. Ariko twifuza rero ko hambavu y'ivyo twogira ico twita système mécanisme national d'alerte précoce, no kuvuga mu rwego rw'igihugu goba rujejwe gukangurira abantu gutanga inkuru yibanze kugira ngo abantu babe biteguye. Muri make ngira ngo noba naciye ku mayange ibibazo byose nabajijwe. Murakoze. Ngira ngo nibagiye synergie ivugwa nakagohe batuvuniye kora, ariko tubikorana n'aya maradiyo bimenyesha amakuru by'Ibujumbura. Nk'igihe amazi yatanganika yaduga twarabikoze. Niyo habaye ikindi kintu nkakorera, igihe nyakubahwa umushikiranganje mu vyajejwe harimo amagara y'abantu, igihe ku itariki 1 y'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2023 avuze yuko Burundi bwatewe n'ikiza ca korera, twaciye tuja ku radio turagira synergie runani rw'amaradiyo, turabwira abantu ivyo turiko turakora. Uyu munsi tukaba tunezerewe n'ivyo turiko turakora, mbere tukaba tusa n'abariko barasozera guhangana n'iki kiza ca korera, cyane cyane ahantu hitwa mu Miduha, ni muri commune Rugombo mu ntara ya Cibitoke, aho by'ukuri twahagurukiye iki kiza kandi ubu akaba ata nabashasha bariko barabonekana aho hantu, kuko ahantu hakunze kuboneka ibitigiri byinshi by'abantu bagwaye ikiza ca korera. Murakoze.